umukozi w'Imana kagiye reka twiganire iby'iwacu. Nina Kese nukuri ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima kuko murabibona kuva umugore wanje yagwara akaje mu bitaro ibice 80 kwijana nimwebwe mko muramugwaza uwiriweyo siyo arara nukuri ivyo nivyo nagomba ndabashimire kuvyukuri cyo ntacyo mfise no bariya ariko Imana yo mwijoro ibaha ibitagabanije hama mumbabarire kuba narahise ndabafatirana ngo muze twifatanye n'umukozi w'Imana ngo dusengere umugore wanje kandi ariho mwari mukiva mu bitaro gusa Imana ishima kubona mwagamborotse izo reka tugushimire natwe burya umutima wo gushima uva ku Mana hama rero izo burya inzu y'umubanyi hiye ni yawe bishikiriwe niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira tugutabare muri kino kibazo. Ego cyane ivyo kanseri avuze nibyo ubundi gushima ni umutima uva ku Mana kandi gushima birabereye abana b'Imana rero natwe turagushimiye cyane kubona udushimiye kandi twe dukora nk'abikorera. Ega burya hari n'undi yavuze ngo merci yamaze amapera yo kwa padiri aha ko dushimiye imbere twisubira no kwa muganga. Izo ariko hagati aho hari akantu ushaka kwibariza uyu mukozi w'Imana avuye ngaha niwo twari twiteze ngo asengere madamu wawe canke hari uwundi twiteze? Oya ni kubera Diane komenga muramukemanga murazinanye Mana uyoboye Mana uganje Mana uturi imbere wowe utujabutsa turagukurikira inyuma yawe wowe ukatwereka iyo duca mu mwonga tukajabuka. Haleluya Mana waravuze ngo ikirenge ca mbere kibi cawe ica kabiri kibi cacu ica gatatu kibi c'abamarayika n'abakerubi abaserafi ibinyabugingo byose bidukurikire Mana. Abarundi bati umanuka gato wicaye mu kukamanura ugahaguruka ibyo nibyo bishikiye Iveti wacu ibyo nibyo bishikiye wewe ufise ingeso nk'iya Iveti ibyo nibyo bishikiye wewe witwara nabi ukitwara uko ushaka kwitwara uko isi n'abantu n'amategeko y'Imana ashaka ko witwara. Iyo witwaye mu munezero w'isi abikuzanira umubabaro cyane iyo witwaye mu munezero w'ivy'Imana naho abikuzanira umunezero. Uni Iveti twabonye neza tanguye gusenga akubita isengesho ry'ibyaha eka kubita isengesho y'umuntu atigera aja mu rushengero eka w'umunyabyaha nyene ico gihe buri muntu wese asenga canke yitwa ko baraja gusenga arahita abona ati uwo muntu ariko arafundikanya canke ariko ararementanya aho twamubonye neza muri porte ya mbere atanguye gusenga ico gihe bimuviramo kumaramara kwa inabukwe aho yari atanguye gusenga ngo ariko arasenga atangura kugira ibintu baribaza bati none uyu muntu koko n'umusenzi. Just rero ino mpanuro canke ino nyifato ya Iveti ni nyifato koko yatwengeje abantu eka kandi zobananya kudutwenza kuko mu gice gikurikira n'umunyenga mu gice gikurikira no kuryoherwa mu gice gikurikira turavuga ngo ni gice c'umunani. Reka tubandanye kubiyaga ko Mimi rero n'umuntu yabashije kuboneka muri no filime ya Kamuna parti y'indwi eka na parti y'umunani kugeza kuri parti zizoheza no filime twibaze ko Mimi tutazongera gusubira kumubura kuko buca babonana na mama wiwe ico gihe naho bizoba bitanguye mbega koko abantu bakibaza bati ntazohava asubira kuja mu Rwanda eka Mimi we ni umuntu twabanza gusengera tukavuga tuti Imana imuhezagire abashe kwagura idarapo abashe kwagura igihugu cy'u Burundi muri iyo ngabire ya firme n'umuntu abasha kwagurira inzira no gucira inzira abarundi benshi. Awucumbaza uti mbega niwe wenyine amaze kuja hanze y'igihugu ariko tubandanye kuvuga neza ko ari we wa mbere amaze kuja hanze y'igihugu kandi agakora ibintu bikora inka abandi baragiye barakora koko kandi ukubikora kwabo kubasha kugera aho kogera ariko Mimi mwibuke neza ko ari we muntu wa mbere
yabashije gufasha abanyarwanda bagatangura kwiza imiliyoni 2 z'amavyuzi kuri YouTube. Ico gihe bica bitera intege abandi, tubona havuka amazu ya ferme ariyo ya Vision Filme, haraboneka za Big Mind, bose baca bagira inguvu nyinshi cyane kuko kera bakina ukundi, ariko ico gihe kuva babonye ko bishoboka benshi baca barazana inguvu zitagabanije muri filime nyarwanda. Mimi Mireille nuko aba avyuye inguvu nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, batangura kumenya ko filime yoshobora gukundwa canke yoshobora kubahindurira ubuzima. Nuko Mimi Mireille nawe rero ayo mashi aba yiwe eka n'abanyarwanda bamwe mu bo bamaze gukinana baramushingira intaho, usibye ko ahashitse n'abakobwa bahora bigira abakobwa b'ibihangange. Aho turatanga akarorero nka Aisha, turatanga akarorero nka Miss Nyambo, turatanga akarorero nka ba Claudia, turatanga akarorero kuri aba n'abandi eka n'abakobwa benshi. Aho bapfuye kumubona baca bakiriya channel, iyo channel bayita les beautés de filles Rwanda Burundi. Iyo oya iraduga, kandi ico gihe mu byo bakora warabona neza ko baviza mu gushira imbere Mimi Mireille, kuko birakundwa ku rugero rw'uko Mimi Mireille aba queen w'ico kiganiro canke w'iyo mikino baba barimwo hiyo mu Rwanda. Kandi kuva avuyeyo ivyo bintu baciye babihagarika, bivuga ngo baciye bacika intege kubera ko icamamare cacu c'u Burundi ari we Mimi Mireille atararimwo. Rero Mimi Mireille tuvuge ko ari cirore ca filime y'u Burundi eka ni cirore ca filime y'u Rwanda. Uyu umukobwa umwe wenyine mu Burundi ashobora guhagarika impano yiwe canke ashobora kuvuga ngo ariko arayegereza ni Kado Havere, nta wundi muntu amushoboye. Abandi bose kuko hariho abamutanguriye, hariho n'ababishoboye, ariko uko babishoboye mumenye ko igikundiro Mimi Mireille afise, inyifatanyi afise muri filime ni inyifato atamuntu ashobora kuyizibira. Uwo Kado Havere arakundwa kubera ko akina neza kandi nawe asa n'uwitwara neza, ariko Mimi Mireille mutahure kandi banze mutandukanye. Mimi Mireille ni umukobwa akina muri filime abyitwaramo neza, ni umukobwa muri filime atigera avangirwa, ni umukobwa muri filime atigera avanga n'ibindi bintu by'ibindi by'ibyaha, kuko ibyo akunda gukina n'ibyo akunda kuvuga usanga kenshi biri muri video yo kuvuga ko ari kahanura mu ijambo ry'Imana. Ntakunda kubijana mu by'isi no munezero wiwe canke mu kwiryohera mu by'isi, ariko filime uzobona yanditse, filime azobonekamwo, uruhande rwose azobonekamwo uzomubona muri kote ivuga Imana. Akenshi aboneka iyo ariko arahanura bitwara nabi, akenshi aboneka ariko arakunda abari baranswe, akenshi aboneka ariko araremesha abihebuye, akenshi aboneka ari mu byo gusenga, akenshi aboneka ariko aravuga ijambo ry'Imana. Ibyo bintu rero biri mu bintu bituma yubahwa canke akundwa. Ushobora kwibaza ngo niwe wenyine abikora, oya si we wenyine abikora, ariko we afise systeme yiwe, afise ingene yitwara kuri kamera, afise amajambo avuga just kumva ngo uyu mukobwa afise ubwenge n'ingabire. Ibyo cyo bigereranya na Kado Havere, koko nawe Kado Havere mu bantu bavuga amajambo y'ubwenge mu Burundi, mu bakobwa turamushira mu ba mbere, usibye mbere no mu bahungu urasanga Kado Havere ari we muntu usanga ari we wa mbere muri filime. Ndavuga muri filime kuko niwe mukobwa wa mbere amaze gutora canke kucreya imigani myinshi, kandi iyo migani ugasanga ni ibintu isaba abarundi kwiyumvira. Sinzi ko mwakuze mubumva agatsirikwa ntigahere, twarabivuze ko mwarabyumvise, eka byaravuzwe. Akagani ka Kado Havere niwe yakinovye, yakagize inove, harakazana gasubira mu bantu kandi karabakwiramwo, kavuga ngo agatsirikwa ntigahere. Twayumvise nka filime, ariko wari umugani ubandanye uvuga ngo agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru. We yari yabigeranije na filime y'agatsirikwa ntigahere, aho iyo filime agatsirikwa ntigahere yavuze ngo ni amenyo ya ruguru,
ariko abigereranije n'urukundo rwa kahise, urukundo rwo mu bwana, urukundo rwo mu buto nirwo rudahera, nirwo gira gute ari abantu bakundanye koko mu gukundana, atari kwa gukundana kubu gushingiye ku ngeso mbi. Abantu bakundanye nk'abakundanye kera mu bwana no mu butama, guhebana birabagora. Iyo basubiye guhura urukundo rwabo bagwibutse, aho turavuga ni babandi batigeze baja mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Kuko igituma urukundo ruhaba n'umunoho canke ibyibazo byo kwibaza ngo mbe uyu muntu dushitse muri kiriya gikorwa yoba ameze gute. Muga igihe yamaze kubibona nta kimwemeza, none ko byose yabibonye, ni iki kintu akumbura? Ahubwo icyo akumbura gikumbura ku wundi atarabona, yibaza ngo urya nawe yoba ameze gute, kuko wewe yarakubonye, nta kintu kimuhamura. Juste rero urukundo rwa kera, rwa rukundo rwo mu bwana nibwo rudahera, bivanye n'uko we hariho ibyo akumbura, hariho ibyo ashaka kumenya, hariho ibyo yifuza kumenya kuri wa wundi, ariko adashobora kumenya ngo bikunde kubw'uko ata mwanya wabyo araronka. Ariko igihe umwanya yawubonye, bya bindi byaheranye na kiriya gihe, muga wa mwanya kubera atawubonye, juste urwo rukundo ntiruhera. Ego koko hari n'abo umubiri utwara bakibagira ko Imana ibaho, bagakora icyo caha, ariko bidakuyeho urukundo. Ariko bitavuze ngo tugomba kuvuga ngo gusambana ngo ni gusambana n'icaha, gusambana n'ibintu tuzozira. Hariho n'abapfira mu busambanyi. Urabikora Imana ikihorera. Ijambo ry'Imana rivuga riti urabikora nkihorera, ukibaza ngo mpwanye nawe. Urabikora nkihorera, ukibaza ko mpwanye nawe. Igihe n'igihe ibyo bintu uzobibona. Kuba Imana yihorera, kuba ibibona ikihorera, si uko ari ikijuju, si uko itabibona, si uko atari Imana, si uko wewe wibaza ko uri wewe Imana itahari. Oya, Imana irabibona ikihorera, Imana irabibona ikirabira hirya, ariko bitavuze ko itabibona. Reka twisubire muri filime yacu Akamuna, aho twabonye ko Chris Ndikumana, mvuze ngo Chris Ndikumana, Chris Izo yabashije guhanura umukobwa, aramubwira ati mbega koko twe tuza gukizwa namwe mukabivamo, twe tuva gukizwa namwe mukiruka, kubera iki? Undi aramwishyura ati naciwe umutima n'abo mu rushengero rw'Imana, naciwe umutima n'abitwa abakozi b'Imana. Undi aramubwira ati mbega koko nimba waciwe umutima n'abiyita b'Imana, woba koko waciwe umutima n'Imana? Ati nimba rero utaciwe umutima n'Imana, bivuga ngo wahemukiye Imana, ntiwahemukiye abaguciye umutima, kuko abo baguciye umutima ntuzi umutima bari bafise nabo. Hari igihe nyine cabazanye muri ibyo by'ijambo ry'Imana, coba cari ico kugira ngo bakuzimize nyene, bagusubize iyo wavuye. Ariko ati hariho icyo Imana igushakako, hariho icyo Imana ikuvuga ko, ico rero ukironderera muri ya Mana indani, ukirondera muri wa muntu. Ati nimba uryaraguhemukiye, gerageza ubundi, kuko amahirwe ntari kurya nyene. Erega ikindi nyamukuru, ugusenga si nkaka mu rusengero. Ego birazi ko buri muntu abwirizwa kugira aho ahagaze, ariko si ryo tegeko. Itegeko ni iryo mu mutima wawe, kuko gusenga nubwo wokwama mu ishengero ntibyokubuza gukora ibyaha, ntibyokubuza kugarariza Imana, ariko ikikubuza kugarariza Imana nikiri mu mutima wawe indani, nikiri mu mutima kikubwira ko gusambana ari icaha, nikiri mu mutima kikubwira ko gusiba gusenga ari icaha, canke ari ukutazirikana Imana ico ari cyo, nikikubwira ko gutukana ari icaha, nikikubwira ko kwirengagiza mugenzi wawe ari bibi, nikikubwira ko kwica ari bibi, nikikubwira ko kwipfuza ari bibi. Ibyo byose bikaguha kumenya ko uri umukristo w'ukuri, atari wa wundi abwirwa canke yumva ibyo ashaka kumva akibagiza ko hariho iby'Imana imukeneye ko. Ukuri kw'Imana kuri mu by'Imana ivugamo ukuri, ukuri kw'Imana ntikuri muri ibyo wiyumvira kuri pasiteri wawe, ukuri kw'Imana kuri mu by'Imana ivuga ko ari ukuri.
nimba hariho amategeko yabujije ayo niyo nivyo yabujije, kandi mwibuke ko Kristo yavuze ati jewe sinje gukura ivyagezwe, sinje kubica inguvu, ahubwo nje kubikomeza. Sinje kubikura ubukomezi canke ico byari byashiriweho, ahubwo nje kubikomeza ngo bibashe kugira inguvu n'imbaraga. Wewe rero ushobora kuvyumva nkaho umenga ni imikino, umenga Imana muri umwe, umenga Imana mu mwene wanyu, ariko Imana ifise uko ivuga, Imana ifise uko ikora, Imana ifise ibyo yiyumvira kuri yo no kuri wewe, kandi ibyo nta mugambi mubi n'umwe ifise kuri wewe. Bikubwira rero ngo wewe urakwiye guhinduka ukamenya ko Imana icyo gushaka ko n'amahoro, n'ubutungane, nukugira neza, nukugirirwa neza, nukubaho neza, eka ibyiza byose biba ku isi n'iby'Imana iyo nyene ubwayo ikwipfuriza, ni navyo igushaka ko. Wewe rero umenya ko Imana ivuga ngo baho, kandi uko baho iyi filimi iriko ishaka kwigisha ko mu kibano, mu muryango, mu ishengero, aho ugendera n'aho uboneka, mu byo ubonekamo byose ubwiriza kuba wubaha Imana cyangwa uyitinya cyangwa uyikorera. Bitavuga ko ukwiye kujana n'iminezero y'iby'isi, kuko igihe kimwe ibyo byose izobishira ahabona, igihe kimwe ibyo byose izobigaragaza, kandi bizokujya umutima, kandi bizokubabaza. Ivyo bintu witwaramo mu munezero wawe w'isi, hazogera igihe bihagarare, hazogera igihe ibikurekane. Rero menya ngo Imana ikwipfuza kwiki. Imana icyo yifuza kuri wewe ni uko uyikunda ukayikorera. Imana icyo yifuza kuri wewe ni uko ugendera ubuntu bwayo, ukamenya icyo Imana igushaka ko n'icyo ikugomba ko. Menya ko Imana yitwa Imana, menya ko Imana hariho ibyo ikunda, ibyo ikunda n'amategeko yagenye kugira ngo tuyagendere, tuyubahe, tuyakunde. Icyo gihe bikayereka ko ariyo so canke ariyo papa, ariyo mugenga wacu. Turabona ingo zubatse neza ingene zubakitse, turabona amarira umugabo aririra umugore, eka turabona n'amarira umugore aririra umugabo ku ngo zubakitse neza. Iyi ni filime yacu Akamuna iriko irashaka guhanura muri izo mpande zose, ariko ubwira ko ubwirizwa kumenya ko urugo rwawe ubwirizwa kurugwanira mu kwiyumvisha ko ari iryo juru rito. Nimba unaniwe n'urugo rwa mbere ugiye mu rwa kabiri, nta juru rya kabiri ugiye guhiga, kuko irya mbere wararitaye, wararivuyemwo. N'ijuru ryo mw'ijuru umenye ko utari uzoshobora, ahubwo uba urategura ikibanza cawe co mu muriro. Igihe unaniwe no kuba mw'ijuru, uzoshobora kuba hehe? Ijuru ritabaye inzu yawe, ijuru ritabaye ivyizigiro vyawe, uzoshobora kuba hehe? Imimiheye rero muri no filime ariko arakora ibikora inka, ni umwe mu bakobwa bariko baranezera abantu benshi, ni umwe mu bakobwa bariko barahimbara abantu benshi. Eka koko nta utomushimira, tubasha gushimira n'uwitwa uyu King Sabasi wacu, umwanditsi w'ino filime, ariko aratwandikira filime neza, abyitwaramo neza, ariko aranezereza abantu benshi muri filime Ndundi. Koko urabona neza ko ari icyitegererezo muri filime Ndundi, aho tubasha kumugereranya na ibyamamare nka P.A.M.D, eka tumugereranye na Fanny Ravine, ariko tutibagiye ko uyu mugabo ararenze. Tubashe kurindira igice gikurikira hamwe c'8. Aha nahabonetsemwo abakinyi benshi nka Chris Ndikumana, umve ngo Chris Ndikumana, ahubwo Chris hakabonekamwo Fanny Ravine, hakabonekamwo Mimi Mihoyo, hakabonekamwo uyu Sabasi, hakabonekamwo abakinyi bo muri Amerika no mu Burundi. Uyu mukinyi rero wacu yubaha kandi ashigwe hejuru, ndiho abagirire neza. Mwakoze kudukurikirana.